umushingantahe n'umupfasoni wiwe banama rimwe urugo ruratera imbere. Umugwi umukenyezi w'ubwenge uhurikiyemwo abakenyezi b'ubwenge bari mu Burundi no hanze y'igihugu, barafashanya mu guhanahana ivyiyumviro, bakavuniranira akagohe, bakigishanya n'imyuga itandukanye mu ntumbero yuko umukenyezi wese yoba umufasha mwiza w'umutware wiwe. Nadine Nimbabazi nimboneza y'uwo mugwi akaba ariwe yawutanguje, avuga ko ingo nyinshi za none ziriko zirasambuka kubera ukutamenya k'umukenyezi. Muri make hari mu 2020 ande 2020 nari jenye n'ahantu nibuka ukuntu ingo nyinshi usanga ziriko zirasambuka siritu na cyane ingo shasha. Abantu bacubaka ingo ntibakiragama mu ngo, uheruka umuntu yagize mariage ukaja wumva ngo yaragize divorce ngo ntakibana n'umugabo, cyangwa kumva mu ngo zitandukanye hari intambara. Ncanumva rero wamengana umuntu ariko aranganiriza asaba yuko no kwegeranya abakenyezi kugira ngo duhanahana ivyiyumviro bijyanye no gukomeza ingo. Mbega urugo gokomera gute? Ihangiro ni indero ndundi, indero rukristo. Twasanze ingo nyinshi imico novuga ntiyaratitutse, abakenyezi ntibacibuka ukuntu banyogokuru bubaka ingo, mbega ni kubera iki banyokuru bakomeza ingo, ikiyago mu ngo cagenda gute. Ivyo rero tusha tuvyibukanya cyane kugira ngo umukenyezi asubire kumvika ko ari umurundi kazi, hanyuma amenye n'indero ndundi. Umurundi kazi yitwara gute no mwigana kugira ngo nanje urugo rwanje rukomere nk'urwanyogokuru, naho baranumva yubatse urugo neza. Ubwa kabiri ntidushira kure indero rukristo. Mbega umukenyezi w'umukristo na cyane mu Burundi murabona turabakristo yitwara gute? Abo munyeriga cyangwa umukenyezi ayubahiriza ivyo ijambo ry'Imana ridusaba, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo, ariko igifu kirusambuza amaboko yacu. Nico gituma groupe yitwa umukenyezi w'ubwenge. Iyo groupe nayigiyemwo maze imyaka 2 ngize mariage, nkuramo ibintu byinshi. Nari umuntu hagize akantu tudahuriza ko n'umugabo naca nshavura, nkishibura, nkavyimba, ndamutelefone ntiyitabe, nkashavura, atevye gutaha nkashavura, nkaca ngenda ndafata ingingo zitasobanutse ziwanje. Ariko maze kwija mu yo groupe naragize icigwa, ndabona yuko ndiko ndihenda ahubwo ndiko ndisamburira, kuko nasanze batwigisha yuko ukuntu umukenyezi ashobora kwifata mu maka yose agiye arashika, ivyo byose ukamenya ingene uvyitwaramo neza kandi mu bugwa neza. Baratwigishije yuko hageze igihe ntimuhuze ko ikintu n'umugabo solution atari guca wishavuza ukavyimba, ahubwo ari ukwicara ugatekereza ukerekana inyifato nziza imbere yiwe, hamukamurindira ubona tekanye, mukabiganirako ukamubwira ati aha kinaho kimeze uku mbona twobigenza uku, tubigenjeje ukamwereka ingene mubigenjeje uko ingorane zihari, ukamwereka ivyiza byuko mwobigenza uko wifuza, bitanakunze naho akaba amahoro menshi, ukaguma ubona umenya kuri umugore mu rugo. Nukuri sinoja ko ngo mbeshe maze imyaka 10 mu rugo, uyu mutahe nari gushobora kuronka mu giciyumviro cyo kugira ngo mpaguruke nkore nticari bwazi. Ndakengurukira cyane gose uwo mugwi nagiyemwo kuko waranyuguruye, uratuma naje nshobora kumenya ingabirano ziri muri jewe muga ntarinzi. Niho rero naza ndumva ibitandukanye, nkumva yuko n'abatonda kubuzi bashika muhira muga ku kagoroba bakagagaza kurondera ico bakora. Niho nanje nabona kumengo narasizwe, kuko urabona ushomereye gumurindiriye umushinga nahe ngo agiye kurondera hirya no hino ngo arabe yuko nawe wova muhira, muga ndabona yuko ahubwo ndiko ndasamara. Niho rero ngeragije kumviriza intahe zitandukanye zabatwitanga imbere bamaze kugerageza kugira ico bakoze, nkagerageza kubandanya nkora bimwe by'urugo, inshingano z'urugo, muga nanje hari ico nterera mu bijanye n'uburyo bwo kugira urumva umuryango ubandanye utera imbere, kuko ahandi nabona kumengo sinabibona neza, kuko nabona umengo byose birahari, muga nyene candagira inguvu gose kuko nabona ko hariho intahe zitandukanye kandi nyinshi z'imiryango yashoboye kuja hamwe bagafashanya no kuvuga umushinga nahe n'umupfasoni bakagira ico bakoze. Hari gihe mu rugo kanaka twumva havutse ukutumvikana, hakavuka imishamirano. Nk'akarero nobaha mu misi heze aha hirya hirya y'igisagara gato mu Kamenge mu Mirango
haravutse twarabonye ka ikibazo cavutse mu rugo umugabo arakubita umukenyezi wiwe ku buryo tubona yuko hogera igihe anamwica kuko twarabona yuko ibintu bitoroshe bigeze habi. Izo foto zitangwa mu mugwi babandi bajejwe impanuro barafata ihangiro ryo gushika muri ugo rugo naje ico gihe narabaherekeje ivyo nivyo niboneye. Tumaze gushika muri ugo rugo twaragiriraniye ibiganiro na serugo na inarugo turababaza imvo n'imvano yatumye habaho ukutumvikana gushikana kugukomeretsanya uko twabibona. Umugabo araronka umwanya wo gutanga ivyiyumviro, umukenyezi araronka umwanya wo gutanga ivyiyumviro, duca dusanga yaba umugabo hari amakosa twamubonye ko twamubwiye ati kuri iki wo kwifata uko, haba umukenyezi duca dusanga kugera hagera hakubitwa nkuko nawe nyere yabigizemwo uruhara mugamaze gutahuzwa ukuntu yari kwifata none yavuga ati ndahinduye. Mwese acava aho yaravuze ati jewe ndarose ibifasha kugira ngo sinzosubire gukora iki kintu, ubundi ati ndarose ibifasha kugira ngo sinzosubire kumererwa uko. Uno musi rero abo bantu ni ntahezo zacu, ntahezo muri groupe umukenyezi w'ubwenge kuko ni isaha tubandanya tubakurikirana ntitubigeza gusa, tubandanya tubakurikirana tubabaza ko za mpanuro barose bakibandanya bazishira mu ngiro kandi nk'iyo famiye kugeza isaha barashinga intahe. Ubu n'amahoro habaye ikibazo baricara hamwe bagafashanya umwe agasigurira uwundi. Ahanini sanzwe ndi umuntu n'abansumba n'abubatse imbere cyane ndakunda kubahanura cyane ndazi hari n'abakenyezi bazobibona bazi boshinga intahe ko nabahanuye kandi banansumvye imyaka. Ndakunda urugo rurimwe amahoro n'urukundo, ndakuko urugo rurimwe amahoro n'urukundo umugabo aja gukora ameze neza agatanga umusaruro, umugore akaja gukora ameze neza agatanga umusaruro. Ndanka kumva ijambo mu matwi yanje, hariho n'abagenzi babizi ryo kumva umugore avuze ngo mba nahukana, ndaryanka kandi ndarigwanya. Ncambanza kumubwira ati banza wisuzume wewe ugira inyifato nziza turabe aho bipfira, hanyuma nitwabona aho bipfira nkaca ndamuba hafi mu bisanzwe igira inyifato imeze uko nkamwigisha ivyo nize nanje muri groupe umukenyezi w'ubwenge. Hari umumama nafashije yari yasohoye n'impuzu ico gihe kandi bari bapfuye n'umugabo ngo ntiyamugurira igitenge ca Noel. Ico gihe umugabo arashavura cyane arafata impuzu ziwe arazimusohorera. Ico gihe nafashe ivarizi ndayinjiza mu nzu ndamubwira eske urafise ubwenge bukwiye mbe nimba abagabo ntibaronkera rimwe nimba atarose uwo misi yose wama wambara ku misi mikuru nta gihe akugurira ata musi mukuru hari. Mu nyuma ndabunga ndabashira hamwe ndamubwira ati vraiment yagize ubugubwu nagusaba imbabazi. Uwo mugore yaramwandikiye yavuze ati sino yaciye mu mazi imisi amuraza muri sala. Uwo mugabo je namubwira ati mwandikire umugabo wawe umwandikire ntubimubwire mu maso ko yoca gukubita yamaze gushavura, mwandikira ka message umusaba imbabazi. Yaramwandikiye burya yacamukura muri salo aragenda ibintu bishaba neza cyane. Mu gihe igenekerezo rya 8 ntwarante ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, mu mugwi umukenyezi w'ubwenge baratahura ko ari umunsi wo kwirimbura ibitagenze neza mu mwaka ubuheze bakabikosora bakongera bakagira n'imigambi mishasha y'iterambere. Abakenyezi bahurikiye muri uwo mugwi bavuga ko igihugu kitagira abakenyezi bari ku kivi ntigiheza ngo gitere imbere. Ikintu tunezerwa nk'umukenyezi w'ubwenge turibuka ko uwo munsi nuko batwibukije yuko umukenyezi ashoboye akwiye gushigikirwa mu migambi y'iterambere imugana kumbona kazoza 2040 2060. Cha dusanga rero na cya civugo kije kidushigikira kubera twebwe nivyo turimwo ko twaramaze gutahura ko n'abankera bavuze ngo umuhusha tunga ahusha umugore. N'igihugu rero gihushije abakenyezi babishoboye kidafise abakenyezi bumva ko bashoboye ntigishobora gutunga iterambere ry'igihugu hatarimwe umukenyezi riragoye kuko tuvuze ngo iterambere ry'igihugu ritangurira mu ngo hatangura kubaho iterambere hanyuma iterambere rigafata
umukenyezi urugo rukaja hamwe n'urundi rukaja hamwe n'urundi rukaja hamwe n'urundi hama rukaca rugira igihugu tubwiye tuvuga nti turi kumwe n'abandi bakenyezi kandi turanezerewe cyane na cyane cyane ko ikivugo kije kidusanga twebwe mu rugendo twari turimwo nk'umukenyezi w'ubwenge bijanye no gushika kwiterambere rirama rishingiye ku mukenyezi gutahura ko umukenyezi ego twarahawe umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru wacu ariko dushishoze turimbure turabe natwe ico guterera mu rugo no kumarira igihugu hajya n'ivyo tuba tukiye kuja kwiga urya munsi kuko benshi abakenye dusanga bibereye hari yabarindiriye guhabwa n'abashinga nahe babo ariko atace baterera mu rugo urya munsi tuba dukwiye kwiyumvira ico natwe gutoterera umuryango n'igihugu umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi tariki 8 z'ukwa gatatu ubundi usanga bamwe bahimbaza ukutariko gasanga bariko bawuhimbaza ari gushonesha ibitenge no kujya mu bare butandukanye gutaha bwije gutaha ijoro munsi rimwe na rimwe bamubibona bamwe bavuga ati uno munsi ngira ngo nje nteka ariko ubundi siko byari bigakwiye kumera umukenyezi w'ubwenge uwo munsi yarakwiye kubugira umunsi wo kwiga imigambi wo kwiga umukerebutsi wo gukerebukiramwo kwiga imigambi yo kwiteza imbere guteza imbere igihugu n'umuryango ukiga ivyo wokora ariko ntuje gusezaguza umuryango ngo hari iminsi mikuru uja mu bubare butandukanye canke wambare gutandukanye kutahora gasanga ushizeho amakonsommation atarasanzwe atekanije kujaho ahubwo tubera umunsi wo kwiga umugambi wo kwiteza imbere wo kubaka ingo zacu neza no mu kwiteza imbere mu buryo buriya na buriya uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi ku isi yose numva umukenyezi wese yoca yicara akiyumvira ati mbe none je ku mwaka uheze nigiki nakoze nk'iterambere mu gihugu mu rugo rwanje kuko uravye hari bibabaje usanga abagore ni benshi kandi turabahamagarira nibave hasi bakore bareke kuguma yumvira ngo umugabo ni wazoja gukora azane uno munsi kicivugo ko turi nkingi y'iterambere kandi nivyo koko umukenyezi wese niyumvira ati je ntaco namazi mbega nze kubaza ninde mukenyezi noja kubaza we yabigenjeje gute kugira ashobora gukora kiriya gikorwa uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'urugo ni ntangere no mu iterambere ry'igihugu na cane cane ko abashigikiwe n'umushinga ntahe wiwe turigisha umukenyezi wese ko agomba guhaguruka akagira uruhara intererano atereye mu muryango hanyuma turiko turiga ngo iterambere rirama ku gihugu cy'u Burundi twarabonye ko uruhara ruri na rumukenyezi igituma ndabaha akarorero umusekretari yavuye muhira atamerewe neza ntajya kwakira umuntu neza ku kazi umuyobozi yavuye muhira atamerewe neza handiko ndavuga cyane cyane umugabo ntajya gukora akazi neza ugiye kumubaza rero hari gakubwa ati je naraye ntasinziriye mu rugo wanje ntibimeze neza n'umukenyezi nuko mu gihe mu rugo bitagenze neza nta handuma nta mwimbu uja kuboneka ku kazi ivyo tubitahura uko nyene umubona nko kumenga yatonze ku kazi mugabe ivyiyumviro vyiwe ariko ariyumvira ibibazo yarayemwo ingorane yarayemwo bazi haro n'abagwana yarayakubiswe ukuboko ntiyegura urumva iterambere twasanze rihera mu rugo kandi twasanze umuntu wa mbere wo kuzana amahoro mu rugo ari umukenyezi kwezi w'ubwenge ategezwa gukerebuka akamenya ko atarondera umugabo gusa agakerebuka nawe nyine akarondera urugo rwiwe agakora imigambi iteza imbere igihugu akamenya niyo ari kararera akarerera igihugu akamenya indera hereza abana biwe n'ababandi bibaye ngombwa ntubone ngo umwana w'umubanya ari mwibarabara nibagomba bamugonge suwi wanje ivyo nta mukenyezi w'ubwenge abigira ntubone abana bariko barangara badafise ico barya nico bambara wowe ubisesa ngo ntibindaba nta nabonzi uri umukenyezi w'ubwenge urashobora gufasha umuntu kurugezo basi nawe ugezeko nimba ari umwana umuvuga ati reka ndamurira ishure yige azovamo ikindi kintu atanye ngo umwitezeko ivyo urashobora kubikora umukenyezi afise uruhara runini nya cyane gose mu iterambere ry'umuryango kuko utegerezwa kugira ico ukoze kugira ushobore gusahiriza utuntu tundi mu muryango ntiwame witeze yuko umushinga nahe wategerezwa kwama abwirizwa kwiruka kugira umuryango ubeho no kumva yuko ari ugushiramwo inguvu ugashiramwo uburyo ugashiramwo ubumenyi kubitandukanye kugira urugo rubandanye rutera imbere
umukenyezi kugira ashikire kujya ntumbero nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ya Vision 2040 2060 nuko nawe akeneye gushiramwe ingufu nyinshi agakora cyane kuko hajya umuntu aguma yicaye mu rugo nta kintu na kimwe hevza ngo amarire urugo rwiwe n'igihugu urashiramo ingufu karondera icyo gukora ukiteza imbere hama ukiga n'ukuntu ugera ubwo butunzi ba waronse kuko hajya nawe usesagura naho ntaco heza ngo amarire igihugu n'abawe dushaka gushika kuri 2040 2060 igihugu ni igihugu nyene ni twebwe tukibamwo iwawe uri kurakora gute aveke rero bimwe turiko turabigisha bijanye no kwiyungunganya umwe wese ku rugero rwiwe no munsi nitwaba twumvise za nyigisho umwe akaja mu byo gucuruza bigakunda kubera inyigisho uwundi akaja mu byo korora kubera inyigisho uwundi akaja mu byo kurima kubera inyigisho yarose murumva ko turi muri gwa rugendo ahubwo igikomeye cyane no gukabura kugira ngo tuzohashike dubanze dukabure ubwenge bw'abakenyezi babanze bumve yuko bashoboye babanze bumve yuko mu mutwe wabo hari ingabire Imana yabahaye kuko hari abantu baryamitse ingabire zabo zirasinziriye kandi barazifise ivyo tubibona turavye ukuntu no musi urigisha ejo kaja wumva umuntu ngo jewe ngo ahubwo reka ndabereke narashize mu ngiro za nyigisho ni murabaho ngeze ca dutahura yuko ubwenge abakenyezi barabufise ubumenyi barabufise mugabo barakeneye gukabugwa barakeneye ko hari abantu babibutsa ko bashoboye kandi bakumva yuko igikorwa gikozwe n'umukenyezi wonyene ubwenge aracishimira kugira ngo bimboneza rero utanga karorero aha rero turi ni farumasi itandaza imiti muri quartier mwadusanzemwo ifasha abene gihugu bari ngaha muri quartier ni farumasi natanguje muri ubwo buryo nyene bwo kwiyungunganya tumaze kuja hamwe n'umutware wanje umushinga ntahe twarabonye yuko amplis y'ubuzi dukora tworaba n'ibindi bikorwa byo kwiyungunganya dukora kugira ngo bidusahiritse ni muri ubwo buryo rero twiyumviye iyi farumasi kandi iri kwiradufasha cyane twebwe kandi iri kwirafasha n'abadukikuje ndafise ibindi bikorwa nkora kandi atanga n'akazi ibyo muja kubona aha hafi hariho alimentation hariho legumineze murabona n'uyu ari ngaha nubona haye akazi kandi n'umukenyezi w'ubwenge ari muri wa mugwe kandi ndamushima kuko aza gukora yisunga za mpanuro dutanga aca bumwizigirwa ko umukenyezi w'ubwenge abumwizigirwa yambere umwizigirwa ndambere umwizigirwa n'ubabandanya mbere umwizigirwa kandi abona yuko hanini impanuro zo gukora no kugira umwete ko nk'ubu je nkorera kure mugabo arakurikirana ivyo kurangura agakurikirana ivyo kwakira abantu no kubakurikirana murumva ko ibintu cyo bigenda neza cyane nk'ubu jewe nateguye ko ndabereka ingene dukorana savon liquide y'isabune y'amazi irafasha mu kumesura mu koza ibintu mu koza imodoka kuburyo umukenyezi azi kuyitegurira atosubira kuzaragura ry'amasabune yo ku mabotike nawe niwo dusanzwe tubikorana yitwa Diane niyo mwungere sinzi ko twasha dutangura tukabereka les produits turafise icyo twita ungalo ni produit ituma isabune igira urufuro amwa turakoresha sel de cuisine umunyu nyene byo tufungura umunyu dusanzwe dufungura utuma unetraliza ama produit ntashobora nko gutabura nk'impuzu unya uranetraliza les produits dukoresha mubunya ngombe nkore isabune 25 litres no shiramo ungaro ikiro n'inusu ana ruca dushiramo umunyu ikiro cy'umunyu iyi ni produit bita acide sulfonique iyi inyana nayo ituma nyene isabune yacu igira urufuro rukwiye mwiyo 25 litres duca dushiramwo irobo yayo 250 gram turafise n'iyindi produit dushiramwo yitwa KDS ituma isabune igira iba visye no kuvuga ifata naho dushiramwo 125 gram turafise n'indi produit yitwa soude caustique
Soude caustique ni ya produit ituma ikura ko ubucafu ku mpuzu. Ahanya turashiramo 70 gram. Inayo ni produit bita STTP. Ituma impuzu itakome itagumarara. Huye n'izuba. Tushiramo 50 gram. Hama turashiramo na trani amagarama 30 ya semse atuma sabune yacu iremera kandi kagwira. Ibi byose rero doreje kubishiramo ivyo nkoresha nibi hasigaye ko dushiramo parfum na kureri. Ibinya tubikora ari ku isabune yamaze kuba isabune. Ubunya duca dushiramo amaritiro 2 y'amazi. Ijage yanje ipima delitre niyo nkoresha. Tutangiye kuvanga twari iminota 9 kuvanga kandi tugenda mu ruhande rumwe. Tugitangura dutangurana iritiro 2 z'amazi tugashira muri ama produit twashiramo hama tukabishigisha nkuko mubona ndiko ndagira ugashigisha muri sanse imwe mu buryo bumwe nimba wagiye bubamfu ugu muri bubamfu maka gaheza hama bukurikira dutangura ni minota 9 hama tukongeramwo ayandi maritiro 4 tugenda turongeramwo rero mukongeramwo twongeramwo inyuma y'iminota 5 ayo maritiro 4 amaritiro 4 inshuro 5 nukuvuga iritiro 200 zitwara iminota nukuvuga 5 iminota 200 nyene 225 nako. Hama ibyo tubirangije mu nyuma twahejeje tuca twongeramwo ayandi maritiro 3 ya nyuma nayo nyene tugakoresha ya minota 5 ariho ico kwira 225 dukoroga ukunyene. Murabona ko bivuze cyane mu gukora isabune y'iritiro 25 dusanga dukoresha iminota 34 yose hamwe. Nukuvuga ya indi 9 ya mbere ya yindi 25 ya yamazi tugenda turuhiriramo. Ni ryabara twababwira ko twashinye gukoresha ibara risa n'icatsi kibisi. Aha rero maze gushiramo nshiramo nkoresha ubuntu ze bubiri bufrako bubiri muri za litiro zanje 25. Maze gushiramo ndavanga muri ya sanse nyene, sanse nihinduka nguma muri ya yindi nyene haguma ndabishigisha kwa kundi nyene mwabona dushigisha ubuyi haguma ndabishigisha. Ubu nta mwanya ndabiharurira ariko ndashigisha gushika yaho mbonye ya mabara yanje ameze neza imaze kwivanga yose poudre itakiboneka. Ego hama mpejeje kubishigisha ya poudre yanje yamaze kuvangana ndaza kubishira ahantu rero vyitore irifuro ryose ritekane ibe isabune yanje izo bimaze kugira nk'ubu ubukara ya masaha nzoca ndayirongera mu bubido nshobore kuyibika neza ku munsi wejo mu gitondo canke ku mugoroba bivana n'umwanya wihaye gukorerako. Abakenyezi ngo nibahaguruke bakore kuko iterambere ntigizana. Ako nakamo gategwa nabo bakenyezi bo mu mugwi abakenyezi b'ubwenge. Mpamagara umukenyezi wese ubanza kumva yuko ashoboye. Amaze kumva ko ashoboye na niyikabure nagaragaza basi asuive inyigisho zitandukanye nkizi dutanga cyangwa nawe nyene aho nyene ko aradukurikirana atangure kwiyumvira yuko ari umukenyezi asa n'abandi ashoboye nk'abandi yibaze timbega ibisino bandatangura kuvyimenyereza bikirubu sindindire ko nzobanza gushika muri nanka hahandi uvuga ati ndi oblige nta kundi sishakura rubusa umwana wanje yarayararira kubera yabuze ivyafungura none reje azorararira nzoguma ndaritiro kubera yabuze ivyafungura. Ubwo bwenge rero dusanzwe tuzi ko abakenyezi babufise ahubwo niba bukabure niba buhamagare ipime vyase genda urahokorora vyase genda urabe ko worima ariko umukenyezi wese yumve yuko kwicara biteye isoni kuri we ni wumva yuko biteye isoni kwama wicaye uraja kurondera ikintu ukora
gitandukanye n'icyo wundi akora mugabo uve muhira ukura amaboko mu mpuzu utangure kwiyumvira ikintu wokora gihuriranye na wewe ukungana n'ubushobozi ufise. Akamono batera nuko nukuri nibave muhira intambwe ya mbere nigoye muga utanguye byose bice bigenda neza. No basaba yuko bokwiragiza ijambo ry'Imana canke bagasaba inkomezi kuko nabonye bigoye kuva mu nzu. Nkaje nababwiye yuko mutahe ntari ndabubuze muga novuga yuko hari ibintu twishiramo mu gisagara ikisino gikora ikindi sinogikora nuko tutaragira ngo ndabereke twe turategura icapati kandi ngerageje kuraba amahera nkoresha ni mutahe muto ndiko ndagerageza kuraba mu gisagara ca Bujumbura abavyeyi batari bake bamama batari bake bashobora kuronka. Rero ndabahimiriza yuko haguruka kora ntiyagira ico ugaya buryo udufaranga tuza ku munsi turasahiriza urugo rwose gusumba hajya tubona aza ku kwezi abandi bakenyezi no basaba kuja hamwe bakugira biga ibintu bijanye n'ingo zabo nkabasaba kandi kwiteza imbere gukora imigambi yo kwiteza imbere kandi nkasaba visionnaire wacu nkuko yadushize hamwe asanze dutwara ko twoza turagira amaseminaire yuguza turagenda twigisha abandi ba mama kuko ubukesha ugiye kuraba basi nabo usanga baraje muri groupe usanga hari utugorane bagiye baragira two kubaka kandi twari tworoshe gukemura ugihe gitoya ugiye hamwe n'abandi kuko nk'impanuro par exemple nabwiye nka jewe ubu ndafasha abandi ndabwiye ati aha witwaye nabi oyareka mugurumva tumaze kuronka seminaire tugenda mu zindi ntara dutuma ka mama tubigisha nabo baca bagenda bigisha abandi vyoba vyiza. Umukenyezi w'ubwenge ni kiremesha mu muryango yubakiye kumanaho urugo rugira amahoro n'igihugu kigatera imbere. Sinarizi ko ngiriye neza